Amashuri afise uburaro atari make mu gihugu yugarijwe n'amadeni afitiye abadandaza bayashora ko imfungurwa z'abanyeshure nk'uko bishikirizwa n'isoko ryacu rikorera mu gisata c'indero. Ivyo bigatumwa hanini n'iduzwa ry'ibiciro vy'ibifungurwa ryabaye ndanse mu gihugu, hamwe n'uko leta ata buryo bukwiye ironsa ayo mashure kugira ishobore kuriha imfungurwa ziba zagaburiwe abanyeshure, imfungurwa kenshi baronswa n'abadandaza ku madeni. Isoko ryacu rikamenyesha ko igice ca kabiri c'uyu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2022 ushira uw'ibihumbi 2023 caheze amashure menshi y'uburaro afitiye amadeni abadandaza, amadeni aza yiyongera ku yandi atarishwe mu gice ca mbere c'uyu mwaka w'ishure nyene. Mu gihe ibiciro vy'ibifungurwa vyadugijwe ku rugero runini cane, abayobozi b'amashure y'uburaro baranegura ko leta yoyo itigeze yongereza uburyo itanga bwo kugaburira abanyeshure. Ni ukuvuga ko leta igitanga amafaranga 900 ku munyeshure ku munsi. Ayo mafaranga uyateranije n'amafaranga y'ishuri umunyeshure atanga, usanga umunyeshure aca yandikirwa gufungura amafaranga yababa 1300 ku munsi. Inkwi zo gutegura ifungurwa zitarimwo. Ni mu gihe bivanye n'akarere ishure riba ririmwo, umunyeshure afungura ku munsi hagati y'amafaranga 2000 hamwe n'ibihumbi 2500 ushizemwo inkwi hamwe no guhemba abakozi bo mu gikoni, nk'uko vyemezwa na bamwe mu bayobozi b'amashure afise uburaro. Iruhande y'ico kibazo c'amadeni amashure menshi y'uburaro afitiye abadandaza, abayobozi b'ayo mashure bavuga ko leta itaratanga amafaranga azogaburira abanyeshure mu gice ca gatatu c'uyu mwaka w'ishure gisigaje iminsi 5 kigatangura. Bamwe mu badandaza baheraniwe amafaranga bakaba bamaze kugabisha abayobozi b'amashure afise uburaro ko atamfungurwa bazosubira kubaha batabanje kubariha amadeni yose babaheraniye. Abayobozi b'amashure afise uburaro bagasaba leta kwikubita agashi ikishura amadeni ifitiye abadandaza, igaheza ikongereza amafaranga itanga yo kugaburira abanyeshure yisunze uko ibiciro vy'ibifungurwa vyifashe ku isoko. Atari uko basaba leta kuba ariyo izana imfungurwa ku mashure nka kurya bimeze mu gisirikare, mu gipolisi hamwe no mu mabohero. Ivyo bidashoboka, babona ko uburaro mu mashure bwokugwaho, ngo kuko mu minsi iri imbere bizokwanka gose ko bagaburira abanyeshure. Abadatashe iwabo bazohava bagwara ingwara ziva ku gufungura nabi.